Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amaro Imana abari namwe aho muherereye hose. Ndongeye kandi kwaramutse nepfuza amaro Imana abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, uburengero bw'isi ndetse no mu buraruko. Dr. Sole Online TV turabarabukije, murabona yuko tugeze igihe cy'isaha 8 hafi indwi z'ijoro, tuko tubahereza ibiganiro inyigisho nziza cyane zifise akamaro mu buzima bwanyu bwami si yose. Ntarandiriye cyane gose nagomba kwanza gushimira Imana muri ijoro n'isi no gushimira nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atuyobore mu gihugu cy'amata n'ubuki aragora ku ngoma imyaka yose. Imana imwongereze imisi yo kuba kuri nosi. Ntarandiriye cyane gose ngumanza gutanga incamake inyigisho ntange. Inyigisho ntange inyigisho y'ubwoko bubiri. Inyigisho ya mbere ngire mvuge ibimenyetso bigaragaza umuntu afise imikoshi, imyaku. Abantu mugendana imikoshi, imyaku, mukavukana imyaku, mukayikura n'imyaku, mukayisazana imyaku. Vraiment ugasanga nk'umuntu ariko ariga amashure. Umuntu arize umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, w'icumi na kabiri arose diplome. Usanga wigiye ubuganga, wigiye inuzeye ubucamanza, wigiye iki? Hamarongo ya diplome. Ugasanga ugiye kuba umuzamu, cyangwa ugasanga ibudanaza amakara ya kwa Siyoni cyangwa hehe. Ibi byose ni iki? Ni imyaku n'imikoshi. Nakuntu ushobora kwicara imyaka 10 n'ingahe kuriga. Ukaronka diplome wigiye ubucamanza, wigiye iki? Hama warangiza ibudanaza amakara, ugiye kuba umunyezamu, ugiye kuba umutaxi vero, ugiye kuba umuki. Ibyo byose ni imyaku. Tegera amatwi neza, untegere neza, unyumvirize. Kiganiro cy'amakuru twasize kwa gifuso kubera ko abanye kumenya iganiro twagisize ko nabi. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ufise imyaku imikoshi, ucumbe neza, ni kugira ni wewe kuba ufise ikintu, ico kintu kitigira kiramba mu maboko yawe. Nshaka kuvuga iki rero? Nshaka kuvuga yuko ushobora kuba waraguze iparasera. Iyo parasera wayigura ikamara ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 ya parasera wayigurishije. Cyangwa kumva haraje ibintu giturumbuka kumva ya parasera barayikwatse, cyangwa usanga ya parasera wayiguze mu manyanga. Ibyo byose ni iki? Ni mikoshi. Ikimenyetso kigira kabiri, ushobora kuba uri umuntu uvuga ati jewe ndaguze umuduga. Wamara kugura umuduga ngo kuri mwirabara, ushaka mwirabara uwo munsi nyene ukacumenga wewe niwe warurindiriye kugira ngo bace kugonga cyangwa ucufatwa mu makosa bivanye nuko iyo ngendeshwa yawe umuduga wawe udakwijije amadokima cyangwa udakwije ibisabwa, cyangwa ugasanga yakwije ibisabwa umugabo gacuza gusanga ibyo bisabwa biratakaye giturumbuka, cyangwa ugasanga ibyo bisabwa, cyangwa ugasanga umuduga wawe bukwi na bukwi uragize accident, aho nyene urapfuye ugiye muri garage. Ikimenyetso kigira gatatu mu bintu bimenyetso bigaragaza umuntu afise imikoshi cyangwa imyaku, ni kuvuga iki? Nabwiye yuko ni gushaka kugira ushobora gusanga umuntu wewe uhabwa amasango menshi y'amasango, hari ukwemerera ati wewe warawe ni wubake nzo guterera amabati 2 canke ni wagera kurongura nzo gukora ibi nibi, hama yasango ryagera vya bintu wifuza byari bagusezeranya ntibishike. Ikimenyetso kigira kane, ushobora kuba uri umukozi ukora neza ariko ugasanga ukoresha ingufu nyinshi. Urakora neza, ukoresha ingufu nyinshi, nta busumbu ufise, nta kugana ufise, ariko boss wawe ntiyigera kwemera. Imisi yose wa muri mundu na boss wawe, imisi yose wa muri mishwano na boss wawe. Hagiye itariki yo guhembwa, aho abandi bahembwa itariki imwe, aho abandi bahembwa itariki imwe y'ukwa mbere, ugasanga uhembwa itariki 30 z'ukwa gatatu, kandi ugahembwa amafaranga makima y'umushahara mukimuki. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ufise imikoshi, ufise imyaku. Imikoshi ni ikintu kibi cyane gose mu buzima bw'akiremwa muntu. Iyo umaze ko ufise imikoshi, nta kintu uzokora mu gushaka kugenda neza, uzokora ibintu bigenda bisubira inyuma. Ikimenyetso kindi kigaragaza ko ufise imikoshi cyangwa imyaku, ushobora kugira ushobora kugurana umuntu amafaranga, hama y'amafaranga agurana n'urya muntu ntayagusubize, cyangwa ugatora ingurane, aho ugasanga ingurane
cyane cyane kugurana umuntu, guheza umuntu ingurane, hama wa muntu ingurane ujya ntagusubize ingurane, ntagusubize udufaranga twawe cyangwa icyo kintu wamufashije. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko mufise iki, ko umuntu afise imikoshi. Kuri ubwo rero ngiye ibindi bintu bikurikira ngomba kuvuga, ibimenyetso ngomba kuvuga kandi bikurikira bigaragaza umuntu afise imikoshi cyangwa bigaragaza umuntu ubuzima bwiwe buri hehe, buri mu kangaratete, buri mu bibazo. Navyo ni ibitugiye tuvuge, ngerageze mutegere mukuguta amatwi muvyumve neza, kuko tumaze iminsi tutabahereza ibiganiro, nuko turi mu bundi buzi bwacu bwa minsi yose twariko turakora. Ibimenyetso ngira mvuge, ukaramuka uvyumvise, ukaramuka wumva yuko byaba bigushikira mu buzima bwawe, ugerageze urondera Dr. Sole Online TV nayo ni jewe, kugira ngo tugufashe hakiri kare amazi atararenga inkombe. Navyo ni ibiinya. Ni kuvuga iki? Gukunda kumva kenshi na kenshi umutima wawe wiruka cyane gose. Igana kigarukanye kandi kubera iki? Ni kuvuga yuko niba nkine kugira ngo abantu mwumve neza, mutegere neza, kugira ngo niwaramuka uturondera ufise intego y'ico ukeneye, kugira ngo tugufashe bivanye n'ibimenyetso twagiye turavuga. Ni kuvuga iki? Gukunda kumva umutima wawe wiruka cyane gose. Kumva umutima wiruka cyane gose, ukumva ubaye paralize, nta ngwara rimwe kumuganga bivuye ko, cyangwa ukumva umenga birakunaniye gushobora kuvuga, cyangwa gushobora guhema, cyangwa ukumva umenga ufise iki, ukumva umenga ufise ubukanye bwinshi, ufise imbeho nyinshi canke umuriro mwinshi muri bimwe mu bihimba vyawe vy'umubiri, canke ukumva umenga igihimba cawe kirondoka kirasubira inyuma, ku bagabo, ku bagore, aya mantuzeyi, ibikiriza vyanyu, ibikiriza nshobora kuvuga ati ibikiriza nishaka kubivuga mu mvugo mbabarira amatwi bigasubira inyuma, ibi byo ngahanya sanga birasubira inyuma, canke ugira nte umugabo kukwanka ata mpamvu n'inge bivuyeko, umugore kukwanka ata mpamvu n'inge bivuyeko, cyangwa ugasanga gukunda gusinzira cyane kwama wasinzira cyane ata mpamvu n'inge bivuyeko, ntugwaye nakugize nte, kandi ugakunda gusinzira mu gihe uri ku kazi, ugasanga umukozi n'abakoresha ntabwo bakuza neza, gukunda cyane gusambana, umuntu gukunda cyane gukora ubusambanyi, ukumva ngo ubusambanyi niyo diri yawe, kugira ngo urondere amafaranga, banze kundira amafaranga, Imana igufashe ubaki parasera, ushire umukenyezi wawe n'abana n'umuryango wawe wose ushiremwo, ugikundira udufaranga, uzane ufungure umugore wawe neza n'abana wawe neza, wewe uronka amafaranga ukatwara mu maraya, umugore wawe ukamuzanira isombe itagira umunyu. Ariko tuvugana ukuri, ryari Imana izohezagira urugugo yawe, cyangwa izohezagira imirimo ya misi yose, mu gihe Imana iguhereza ibyo ushobora gufungurira umuryango wawe, hama ukacubishira abamaraya muhiruka tuzana isombe itagira umuntu? Ivyo bintu mumva gute? Ni kuvuga iki rero? Iyo uri umuntu ukunda gusambana cyane gose, ukunda kunywa inzoga cyane gose, hamwe wumva umenga wewe uri umugenzi wande, uri umugenzi wa Satani. Turavuga kandi gukunda kumva umenga hari umuntu aguhamagaye, ariko wewe ndika kumuraba ntushobore kumubona. Ushaka kuri kuragenda, cyangwa ushaka kuba wicaye, cyangwa ushaka kuba ahantu ukabyumva ibintu nk'ivyo honya. Ikindi kimenyetso gikurikira ni iki? Ni kugira nte gushobora kunanaza Imana, ushobora kunanirwa gusenga, ukibera nk'umupagani udasenga. Wewe byo gusenga ntirakubwira ibintu nk'ivyo nyakira nk'umuciki kandi uko nyene. Byo byose byemezwa no kubifise, ugerageze tubondere bisigure ko wararojwe, urafise ikibazo kinini cyane. Ukunda kurota indoto, ubona uriko urasambanwa, kandi ugasambanywa inyuma apana imbere, ugasambana inyuma, wewe ngema gusukota kurasambana. Cyaka binacu kumva umenga ugere mwijuru, kumumenga hari umuntu aragukora kumva umenga hari umuntu n'agagrandi aragukora ku mubiri, nako umenga kujya umenga uko ategura cyubyumva ngaho onye kugira ngo mugene mu biganiro by'abantu bakuze. Je mvuga mu mvugo mbabarira amatwi, ko yanze ku biganiro byanje kurikirana n'abantu biyubaha bakuze kandi bitahura. Ikimenyetso kigira kandi nukubaza mwaze kumva ibintu bimenga ahantu ibintu gukora ko, nukuvuga iki? Gukora ko bigukora ko mu bimba vyawe vyirondoka, gukanguka mu ijoro giturumbuka, hama usinziriye,
ukumva urakangutse ugitumbuka buko na bukwe, uraba ukanguye ntushobora kumubona. Ni kuvuga iki? Kumva umenga hari ibintu bigendagenda mu mubiri iwawe ariko biraba ntushobora kubibona. Ni kubwiye kurota ubona uriko uravyara, kurota ubona uriko uravyara, canke ukarota ubona uriko uragira nte ufise abana, canke ukarota ubona uriko urosa abana. Kushobora kwiga ukaronka amakaminuza, amarisasiya, amayunivansi n'akadhalika, ariko warangiza ugenda kudandaza amakara mu ruvumera, canke ukagenda kuba umunyezamu, canke ukagenda kuba iki, canke ugasanga ubaye ikindi kintu. Warize igihe kirekire cane gose, ariko ugasanga uri kudandaza amakara cyangwa ukuragira nte. Sinsuzuguye kudandaza amakara katari akazi, n'akazi, kuko Imana itanga ubuzima, itanga uburyo bwose. Mungu ushobora gusanga warigiye ubucamanza bikarangira ugiye kudandaza amakara mu ruvumera. Ni kugira nte gukunda kurota ibintu, hama ibintu umaze kubirota hama bikaca biba, kandi bikaba wewe ntabwo umusizi, ntabwo ugira nte. Byose bigaragaza ko umuntu ufise iki, ufise ibibazo. Ni kugira nte kuronka uburemere burenze giturumbuka gafra ata mpamvu nimwe wavuyeko. Ibyo byose bigaragaza yuko ugize iki, wewe uri umuntu waroze ufise ibibazo mu mubiri wawe. Gukunda kurota cyane, gukunda kurota mwijoro, ubona yuko gukunda kurota mwijoro ukarota ubona umenga hariho ikintu kikwicaye kukiriza, ukarota umenga ari ikintu kikwicaye kukiriza, kiko kiragufyondera hasi, kigukanyagira hasi, kikakugana gushobora guhema. Mbo icyaka naco kumva umenga umubiri wawe ahantu uri uriko urajugumira gose, ukahinda agashitsi titi umubiri kona ukuboko kwawe kugizuko, kwaca kumva umenga umutwe wawe ugize ukunya. Ibintu bigira nte bikina mu mubiri aho nta malaria urwaye. Ivyo byose ni benshi muravuga bigaragaza umuntu yaroze afise ubuvuzi agenda mu mubiri wiwe. Mbo ikindi naco ni kugira nte ni kugira iki naco umubiri wawe kuvamwo indugumba nyinshi irenze cyane gose ata mpamvu n'inge bivuyeko. Cyangwa kwa kana gato ikatubona umenga ufise indugumba nyinshi irenze cyane. Ni cyane naco gukunda kuvyara abana bataragera. Kuvyara abana bataragera kumwana uvuga ku mezi 9 ngo uvyo umwana avutse ku mezi 2 3. Ndo cyakandi naco umwana gukunda kuvyara abana bapfuye, gukunda kuvyara abana bapfuye bakiri mu nda mu gihe cyo kuvyara. Cyakatanu naco gushobora kubura imbanyi yawe bukwi na bukwi ata mpamvu n'inge bivuyeko. Cyangwa udoshaka kuja mu butinyanka, gushobora kuja mu butinyanka matobarira kiragoye, udashobora kuja mu butinyanka. Ikindwi ni kugira nte gushobora kubura apeti yo gufungura, kandi ukatusanga bukwi na bukwi urose uburemere bwinshi burenze ata mpamvu n'inge buvuyeko. Ku bana ni kugira nte ibindi bimenyetso yo kubana bato naho kugira nte abana gukunda kurya cyane gose mwijoro, mu gihe cy'ijoro musinziriye, canke umwana gufatwa n'indwara za migiga ibiki n'ibiki, umwana guteba kuvuga amakuru, cyangwa gushaka guteba kugenda. Umwana gushaka guteba kugenda ushaka gusanga yiva kuri se cyangwa kuri nyina aca agenda hanze y'urugo. Umwana guteba kuvuga cyangwa umwana akora aragira nte arahekenya amenyo isikazamenyo mwijoro. Murundi kazi nawe kuranyumviza aho uri hose. Ibiganiro byacu, inyigisho zacu zifasha kira muntu wese akeneye ko dushaka kumufasha, kubera yuko uburozi n'indwara mu zindi ni indwara ishaka gushikira wowe ugasanga bukwi na bukwi urapfuye atabizi nk'akaro gatoyi. Ndibe ntimurumva umuntu ashobora kuba ariko aragendagenda agasohoka mu rupangu rwiwe akagenda hanze, ageze hanze yasitara akikubita hasi akacapfa. Nibaza ko biva kuki point d'interrogation. Ugasanga umuntu agiye muri dushe koga ariko aroga gatoyi, aranyine gatoyi kwese hasi arapfuye point d'interrogation. Ugasanga umuntu aragize nte umuntu
aragwaye aragwaye ingwara isanzwe ariko gatoyi arafashe gato aragiye. Ni kuvuga iki? Uwo muntu yarutswe kuva kera, baramuteje hari ikintu cyitwa isandugu y'amasaha y'abarozi, isandugu y'amasaha y'abarozi. Ni kuvuga iki? Umurozi yamaze kukuroga aragutegurira isaha n'umunsi n'ukwezi n'impamvu n'inkomoko y'urupfu rwawe. Kuri ubwo onya nta byinshi nshobora kubashikiriza, nizeye yuko navuze byinshi. Uwumva niyumve, imwakenera nimero ya telefone ni 68 143 908, iyo ni WhatsApp camwe +257 62 809 775. Murakoze. Dr. Swale Online TV itwebwe, hama wifuza kugira ngo tuganire, turi nimero ya telefone uri serious, apana kuza kundera inkuru, uzuri serious kuko nta mwanya mfise wo gutwera inkuru, nta mwanya mfise wo gutakaza umwanya muremure gose, mbandi ku kazi mfasha abagwaye cyane gose. Imana ibahezagire.